Kuja wewe ulimwengu urakomeka dusubiri ushobora kuze watakuwa nyarwanda ubu kugiye ubu iteguro gusohoka nzosubira sinone bituma rero ushaka kwikingira abatanzi b'abarori no bamanawe Sikirundi kumanurira muri Sikirundi utanzi atamanuriro ntabwo uranyigaranye nanjye nzobega ego namanumva nk'iziri kuri ibu jeni yitwa Muhirwa Bita nkaba nigezerukira ikigo cy'uguharuka mbere y'amategeko nabonye rero muri intege benshi nabonye benshi ari uguharuka twebwe guhera ku myaka 15 gushika ku myaka 35 nibaza rero namwebwe benshi bintego ko uguharuka hanini rero jewe igitumye nshika ngaha twari twamye tuvugana n'uwo mudamu arangira na Musanteri baravuganye hanyuma ikigo cyacu uhereye ku bijyanye n'iby'ubuhinga bwa none ibyo ubona bigezweho nk'iki gihe amaordinateri baremereye yuko iki kigo bazogiha icyo bise sibere abatazi kwandikisha imashini z'icyo ordinateri bace babyiga babimenye ababizi nabo babandanye baza kugira bagwize mu mutwe hama inyuma y'ibyo rero baremeye ibindi bintu bitari bike bituma urwaruka ruteragera muri iki kigo nacyo gituma twihaye intego y'uko ibyo bimaze kuja mu ngiro atamanya n'umwe ngaha hatazoba hariho abantu bariko barakora imirimo itandukanye twarashyize rero amatangazo mu masengero tugira urwaruka bo muri komine kugira ruze kwiyandikisha usanga no muzima twabifunga kwandika kugira twandike urwaruka rubyifuza rwifuza kwiga ivyo bintu kugira bamaze kwiyandikisha cyo tugirana inama hamaze kwiyandikisha abatari bake kuko twugara no munsi kwandika camuga ko nabonye uri rwaruka ruri mu nyigisho terekana ko abavyifuza baze kuza kwiyandikisha kugira nabo ubwanje ntibaze basigare inyuma rero mu byo naje komite yari yakoranye twari twifuje yuko twoca tugira umugwi w'umupira w'amaguru w'abakobwa umugwi wa basket w'abakobwa n'umugwi wa volley w'abakobwa cyo tugira n'umugwi w'intango ukugira ibyo byose bizabikukira muri centre jeune n'umugwi w'umuziki usanzwe uhari n'umugwi w'abakina karate nawo nyene usanzwe uhari n'iki kigo hama rero namwe nibaza ko kuzosigara inyuma nibaza n'abahora banga kudufata mu mugongo kuko bazaba babona turi ku mirimo ngira nabo bazoca badufata mu mugongo twanduruke kumbe batwigisha n'iyindi myuga itandukanye hanini rero baruhuza ngaho kugira ngo batumiriye abavyifuza barabaza bararonka kandi nayo ikindi nayo umuntu akakira ivyeze muri mwese turafise n'umugwi tuzoca tugira n'umugwi gukina ivyeze umugwi tuza turasohokana natwe witwa umugwi wa centre jeune ngira rero umugambi ntawe utowifuza namwebwe abavyifuza bace biyandikisha kugira babe abanywanyi ba centre jeune kuko tuzoca tubaha amabaje abaranga kugira aho ugiye hose umuvuga ati jewe ari umunywanyi wa centre jeune rero nicyo nashaka ndabatumiriye centre jeune sivyo kandi byose ni iterambere ryacu ryanyu sivyo umuntu wese muzokumva bafite umugambi ntimuzobere kumwitaba umugambi mwiza mugabo rero bafite ikibazo n'inzara
Ego. Barutugirira neza wa mwana uratuzigama aho twagiye tugaca hose habaye kubw'ubugome bwawe kubw'ububasha bwawe wa mwana twazananye nawe kibirengeye kizima none kamwana umuntu mwanya twabaye hano hantu twabanye nawe turagusabye rero Yesu mwiza tugira dusubire hariya mu mazi iwacu twongere kujyana nawe tugendane nawe mbere wa mwana we turasengeye aho duca hose udutegurire umwasi atari turamuhesheje mu izina rya Yesu mu izina ry'Uwiteka kuri Imana nziza uri Imana nzima turagusabye umwe wese ugendane nawe turakuja imitego satani yoba yateze mu nzira bw'amwana uraduha kugendana nawe kuri Imana nyamahana mbere kamwe n'inyigisho twigiye hano hantu turasabye tuye kuzifatana mwana ntizibe zipfagusa urakoze wa mana kubikora mu izina ryawe amen. Bagenzi banyu no mu gutumira nari nabuze ni banzanira abantu bakurikirana inama kenshi na kenshi sibyo bitaba amanama uko ategekanijwe abantu basibaje nidukorana kandi aho muri namaze kubona ko benshi bafite ibisibo birenze sibyo gabasha mugende rero mubyure amashyirahamwe yanyu niko muranyumviriza mubyure amashyirahamwe yanyu muziganye mwongere muguranane mufashe abafashe sinaka ngo nawe muri kumwe mu migwi murashobora no kubwira bajya mu bana ababanyi abagenzi mukabigishanya ariko muraganira mukababwira ingene amabi afatiye mu gitsina ameze n'ingene boyirinda n'ingene bofasha uwafashwe ku nguvu sivyo kabasha aho muhereye bikanye muragenda kubinkorera nuko rero akanya kugira muhure mumenyane mbega mumenye n'ibiko biravugwa hirya no hino sibyo hanyuma rero reka n'ijambo ubuserukira ikigo cya bebi muyinga nk'uko yabitwugururiye ibi bikorwa yongere abidusozerere murakoze. Nashaka nuko twatanguye tuyaga neza nashaka n'ubundi tugeze umutekano ntangere sibyo ukuri birahibaye twayaze byinshi twungutse byinshi ariko rero nimukurikire yewe umukurikire ndabasabye twaganiriye byinshi by'ingirakamaro twunguranye ubwenge twatanze ibyifuzo byacu ariko rero na twebwe ubwacu turafite ibyifuzo imbere yanyu kenshi twabivuze muri rusange ariko twabisubiramo mu buzima twumvikane yewe mwebwe mwateye iteka ryo kuja kuno mugambi shaka nongere abasabe inyigisho muronka mureke kuzigumiza uwanyu muze murasabikaniza abandi turumvikana yewe turumvikana kuko wewe nawe utazogira ingorane kubera wawe ibyigisho uwo muvugana akazigira ntawe uzobaze gushikira ndabesha yewe cyangwa inshuti yawe mugenzi wawe mubyarawe cyangwa umwana wawe bikazogushikira we nawe uzohara umutima kuko yabaye izo nyigisho nawe wazimenye amenye ukuntu nawe yokwigenza nkaba nongera gukenguruka ukuntu twagiye umwana twamaranye ukuntu twagiye turayaga ikiyago ukuntu cyagenze nkaba nashaka kurangiza uno mwanya kenshi turinjiye muri weekend murazi muri weekend haragoye ndabesha rero ibintu byinshi bicika ryari muri weekend ndabesha rero ndabifurije weekend nziza
muze mwitwaremo neza kurusha, mwihanganire ibibagora nk'uko yagiye arabivuga y'umwuganirwa wanyu. Ijya n'ino duce twaramaze kubona yuko mwataze kugira intege nke. Mugabo rero burya ubwitonzi bw'umuntu burashobora kumushikana ku ntambwe nziza. Sivyo? N'ubu mwese murashobora kujya gukingirwa bagasigara n'ishyirahamwe zikora neza. Ni ukuvuga hagize akarusho kabonetse kaja hehe? Kaja kwa bajya abantu bagize umutima ukwigora. Sivyo? Rero nkaba nashaka kurangiza ibikorwa twari turimo, ndabifuriza gusubira mu ngo zanyu amahoro, ndabifuriza imirimo myiza, nkaba ndanabifurije kandi gusubira kuza muribuka ibyo mwigishije abo bagenzi banyu mubana mu ngo mugabo batari mu mashyirahamwe ya Burundi bw'ejo. Imana yongereze umugisha, umunsi mwiza, weekend nziza. Murakoze. Murakomeye? Aho kuri uno munsi uri hejuru ubona ko twaramukanye dufise abashyitsi baje muri komine ya Muyinga, sivyo? Mwababonye? Sa? Ntabwo mwabonye, muraza kubabona kandi hambavu y'ivyo murabona ko mutari bwakorane mungana gutya mwese. Uno munsi ngira muca mwibaza ati mbega washaho uno munsi ko twakoraniye ngaho ni biki bimeze gute? Nuko rero ngira aho muri mwese mwararonse umurariko, uwaje ngaha ndazi ko yaronse umurariko, umurarikira kuza ngaha, ico mwararikiwe mugira muce mutumenya, sivyo? Mwararikiwe kugira muze ngaha mwumvirize ubuhamya bw'abandi bavuye ahandi, sivyo? Namwe bo ngaha mutanga ubuhamya bw'ibyo mwakuye muri Burundi bw'ejo, abavuye ahandi baharahurira ubwenge, nabo nyene barahura ubwenge ngaho iwanyu, sivyo? None gayene imbere rero yuko dutangura ibikorwa nyezina, reka duhe ijambo ujejwe abubefu yo ngaha i Muyinga, ikigo ca abubefu yo ngaha i Muyinga, abanza twugurura ibi bikorwa hanyuma tubandanye. Murakoze.
tugirondokejwe n'amagara meza. Ujya muzirondokejwe n'amagara meza mwe muri ngaha murabyubahiriza muramaze kumenya icyo ari cyo ntacyo ndagira ko hanyuma baje gushimira umuhuzabikorwa wanyu ampaye akaryo kugira ngo serure akari ku mutima nongera nugurura ibikorwa byerezeye ngaha. Ariko rero yaciye ngaho hanze sanze y'abantu ariko baravuga amajambo menshi, nibaza yuko batabaranse bababwira yuko muje mu seminari, sibyo? Si seminari ngaha nk'uko yaciye kubivuga, ni igikorwa cyahuje mwebwe abanyamuyinga mumbure abavuga kuri santere, hariho n'abandi biciye bari mutari mwigere muha akanya ko kuba hamwe mwese ngo muganire mumbure mumenye ukuntu bakora, mumenye ibibanezera n'ibahimbara. Ariko muno mwanya nibaza ariko muca umwe amenye ibikorerwa icibari, amenye ibikorerwa i Masasu, amenye ibikorerwa n'ahandi. Ariko ni igikorwa twaje kwivuga umwe wese atange yerekane ibintu ubundi bw'ejo yamuzaniye, ntumbure abasigaye inyuma, abagiye barakwega amaguru kugira ngo nabo nyene barahurire ubwenge. Rero ntarinze kurangira fashe rino jambo kugira ngo nuguru icese ibikorwa byirebere ngaha. Aba ndabifurije kuja kuyaga mushira hamwe mwumvirizanya, ntimuze kugira ngo kajagari na cyane cyane ibintu by'amajambo. Hageze ko babaha amajambo, ijambo no ku muntu umuntu ashikiriwe baramuha ijambo. Ariko icyo nashaka kandi kugaruka ko hariho abantu usanga umwe avuze ijambo nawe agahaguruka ushaka kugira iri jambo nyene mugatari rishasha ryavuzwe na wa wundi, kugira ngo ibintu bigende neza. Umuntu aza ko nafite ijambo rishasha araza kurivuga, sibyo? Nk'ubu namba watanze ubuhamya ubundi ntaca ahaguruka avuge bwa buhamya nyene bwatanzwe n'uwundi muntu, kuko twese turafise ibyo tuvuga mugabo hariho ibyo usanga mwese muhurijeko, mugasanga umuntu afise umwihariko, sibyo? Ukumva ibintu byose abantu bagiye baravuga ukumva wewe ibyo bavuze hari icyo batavuze kandi kiri ku mutima cyakubuze, sibyo? Nk'ishyirahamwe bati ikintu kabisa iyo batabiri Burundi bw'ejo, simba meze uku, simba narameze uku, simba naramenye ikintu, tubyumva kumwe. Hama rero habishije amajambo akaba ari kw'iri jambo ni ukubiye ibikorwa, hama uze guhana amajambo, uze kubakora mu mutekano, mu mwumvikano no mu butwari. Abari bavuye kure nuko rero ubwa mbere kwari ukwakira abashyitsi, twabakiri sibyo? Mwashyitse mwicaye sawa. Ubu rero ibikorwa biruguruwe kwidondora, nagomba ndabasaba ikintu umuntu wese aza gufata ijambo ashakira ko n'akazina kiwe, sibyo? Ntitwoja ngaho twitondore twese umwanya w'uriko uradutakarana, sibyo? Hanyuma nitwaja hamwe gatoya muraza kuvugana hagati yanyu mumenyane, kandi nibaza ko tuza kuva ngaha n'imiburiburi w'icibare yamenye uw'ikinyota, w'icibare yamenye uw'igasoko, sibyo gabasha? Mu ntumbero y'ibiti biriko turagira navyo birimo kugira ngo mukorane muzinanye, ab'igasoko bamenye yuko bafise bagenzi babo muri Muyinga bamenye ko bafise bagenzi babo hehe igasoko, sibyo? Tutarangiriye rero hariho abaje bava igasogwe
baje kubaha ubuhamya. Uretse ko no ngaha hariho abaza gutanga ubwo buhamya bw'ibyo Burundi bw'ejo yatumariye, sibyo gabasha. Nuko rero ntarandiriye nagomba mpamagare abagize akagwi. Hariho akagwi kaduteguriye agakino k'amabi afatiye ku gitsina, bashike ngaho imbere badukinire, hanyuma twese tubandanye. Murakoze. Byagenze gute? Uraganya uratemaye. Ugenda kubira ibanga kandi uzurimbiki Ndarika gute? jewe n'ukuri Imana kumana kumarisha amaraso y'ushaka ndaguha nta kibazo umva ubanza kuko ukuntu byagenze je no kuri twawe n'umukobwa ari aho namufashe ku ngufu uza aho bazira hose uza kuba gufata abantu bafata ku ngufu aba yabishatse umbwire ikintu ndaguha je ndakiguhe kwere umbikira ibanga ego Rasenza. jana irakisana ko ari nyinshi Ni nyinshi. uyasanga abaniriza kora tsuko umwari kandi ari Bakana byumva. Aho ni ugana komeza kwibanga. wewe no kuri fata kandi ukoze no kuba Zarasiramisa. akirabazi muko bimbikire Esabanza kubinkira n'ugira ikibazo. ego sawa Naura. Ngembara ko. Narinya kubara. Umwana wanjye bamufashe ku ngufu amukorera amabare afite ku gitsina. Ngufu biraba? Arabonye. Oya ntugende makuru. Ubwo ni ubeshyi bwacu. Ntabwo ku ngufu bibaye. Niba nawe peji nawe twari twitse. Uranyukanira nguko kwe. Ntabwo ku ngufu bibaho. Aba ni umupira murabwira. Urajya kuba abazitumbiri. Kugira ikete twari dukwiye kwa muganga baduhaye. None mutari kwa muganga nyine bamushobora. Oya, anzo bakire basi bino kwa muganga baduhaye bazura. Sana nawe mbikane rega. Umupira murabwira ntabwo. Oya ajya kuba nta kubi. Ranga abo dufashe. Twizeye wowe nawe twizeye. Ndagufashe igihe. Aya muganga. Nawe. Ngo twigiri. Ariko nabibona abapeji ko bahejeje. Ariko twere ko izina cy'Imana z'abafashe ku ngufu. Soga mu biro. Neza cyane ntawumbwiye kwiyumvira. Chicago, muvyo twize muri Burundi bw'ejo bavuze iminsi 72 itarabwira ko uja munyarwanda kwa muganga ico nico nashatse kuvuga amasaha 72 amasaha 72 byamfashije kuko naciye mbona ko bagerageranije kwiga barakurikirana ibyo muri Burundi bw'ejo kugira byafashwe ku ngufu ntagire ibibazo ayo masaha atarakwira. Neza cyane ubundi bakwiye kwitira ikintu n'uyoboye neza cyane ubu naje kubakira na mabi asindakaza mu mutima Ushobora kuronka ijambo bivanye n'ukuntu baba bamaze kubahiriza ibintu. hanyuma aho kumutunganiriza kubera yamaze kurya ruswa hagatsinda nde wa wundi yatanze amafaranga sibyo yatanze amahera wewe uri mukuri ugatahuka nta wundi yakwiye gukora icyiyumviro nta wundi
twabonye yuko umuntu amufashe ku ngufu bashamujyana kwa muganga kugira ngo bamufashe ntashobore kwandura bitewe ko yafata mu gihimba cy'irondoro cyangwa ibindi atifuza. Mbega amabi afatiye ku gitsina ariho ngaha aho iwacu sibyo? Kandi arahari gahemu, arahari rwose. Bisigura yuko rero mwebwe muri gaha, mwebwe mwamaze gushikirizwa inyigisho za Burundi bw'ejo, hagize umuntu arenganijwe aho muherereye mwogira iki? Mwamufasha mukamwereka iyo aja, no kumuburanira mubishoboye mukagerageza sibyo? Mugabe ikintu cya mbere mwebwe mujeje gukora ni ukumubwira aho ashobora kwitura sibyo? Icyo ashobora kubanza gukora twabwiye ko ari iki? Mwabonye ko ari iki? Icyo ashobora kubanza gukora ni ukubanza kuja hehe? Kwa muganga. Kubera iki? Kugira bamukingire imbanyi atifuje, bongera bamukingire indwara zifatira mu bihimba by'irondoka na cyane cyane umuntu yakorewe amani afatiye ku gitsina mubanza kumyabukanira kwa muganga. Ni ukubera iki? Ndari umuntu mpera muganga atarimo huriya shiga mu kibara koba ushaka amayo masaha ntareke kukurenganana ngo arinde kwandura neza cyane uri wishe neza. Saranga nawe gutunganije gutungana amagara yawe abunya sinze kazi uhera kwa muganga kugira ngo ujya mwanya ntuguherane, ubanze bagutunganize kwa muganga hanyuma cyo kwitura ubutungane. Tubyumva kumubu nitwa Uwingabire Ameta, nkabamba kuri komine Gasogwe, zone y'Gasogwe, umutumba w'Amasasu. Jewe nkaba ndi ngaha ku izina rya Burundi bw'ejo. Banyakubahwa murongoye amudefu mu ntara yacu ya Muyinga, na nyakubahwa uturongoye muri Burundi bw'ejo, tugire amahoro, tugire Burundi bw'ejo. Ego uno musuri hejuru numvise banera kamo ngo nsimbire ngaha mu ntara yacu ya Muyinga kwifatikanya na bene wacu ndabarabe abo bari nabo bamwe baranze abandi bituzi nyanyi kugira turabe ko tworaba icyo twoba twarize muri Burundi bw'ejo tugiserure tugishingira intare. Jewe kweri akanyamuneza mfise kuno munsi muri Burundi bw'ejo icyo nungutse ca mbere narungutse irondoka rijyanye n'amagara meza. Jewe nahukanye haciye imyaka 9. Umwana wanje abake ngaje baranze nari ndogo ngayi Muyinga. Umwana wanje afite imyaka 9. Umwana wanje afite imyaka 9 yiga mwaka wa 5 gushika n'ubu ntambanye ngaha bombaza irimo. Basaza banje sinkunda abagore, sinkunda genda kuzana umwana hirya n'ino. Inyuma yaho inkuru y'umwana isubira inyuma Burundi bw'ejo ntiyari bwashikiye, ariko narashobora gusanga umuganga ahari nkumva ati wewe umubazo wabonye ugasamara ejo uragira ingorane. Ubuhoho mpiriwe mpishije naroza ababyeyi ngaho. Burundi bw'ejo imaze gusiga Gasogwe umutima naciye niruhutsa ndavuga uti ashi jewe Burundi bw'ejo iravuga uti uzwa bizogora hariho CDFC agi Gasogwe mwigore mugende niwaba urumva uwo mushobora ko mwamwumvikanye ugende muvugane ugende kwikingiza. Burundi bw'ejo hari inyigisho yaduhaye haraciye amezi 6 iraduha inyigisho z'ukungene twogenda kuraba bajya bashoboye kutukingira kugira ngo tubyare abo tudashoboye kurera, ariko ikongera nayo ikongera ikafasha ikatubarira ati bishoboka murabe ko mushobora gukoresha agafuko. Icyo gihe naracungutse inshuro 100% ku bwanjye. Ubu ni woza umenda gusa amatiya ngaho ufise ibiki oya, wewe ubuzima bwawe buguma ari dori, jewe ubwiwanje urabwije none inyungu yawe yanje icaye kerebuke bene wacu ku izina rya Burundi bw'ejo ntibaze baraduhenda. Burya ega ikibondo ni vyiza kiba gikenewe, ariko
hari igihe iba ari inyungu y'umugabo kubona we ko wamerewe nabi wagaca gucako nawe yahora kunguruza ntakunguruza ndabeshaga bene wacu none kuva tungutse mu burundi bwejo yaraduhaye ubukapoti bw'abakenyezi iraduha ubukapoti bw'abagabo none ubu twoguma dusamara kuyazanjwe jewe iyo niyo nyungu nakuye muri burundi bwejo yaje yuhirira ivyo nari mfise mu mutwe. Ikindi hariho icerekeye amazi akorerwa abakenyezi ico jewe naracungutse cyane kuko nk'iwacu muri komine Gasogwe umucamake ni mu Kirundi ariko hayemera mu muji sivyo gaye mu bese murahazi urumva urashobora kubagiza ingorane mwabonye kakakino gahetse n'uwo peje ntumumenye mugubu uyu mumama yaradufashije araheza akavuga ati ejo niwaca ahantu ukabona akazi karimo umuntu w'umumama ukakura baza wumve ibibazo bafise hama niwasanga ari wo bayafashwe ku ngufu unyaruke amasaha 72 atarakwira muce mutumenyesha ngaha mu ntara tunyaruke tumukingire indwara zo mu bihimba by'irondo hamwe n'imbanyi atifuje. Ibyo kabisa twaravutse cyane je kweli kuvuga mbese siko kuyamara ibyo nungutse ni byinshi cyane ni byinshi je nobabwira impanuro nosozerera mwene wacu ni waba ufise umwana w'amezi 8 ukaba atamuga ufise raba ngano mundi nawe urara nuragucuvuga ngo ndagenda bantera urushinge iko twarize ko tukinga inshuro 99 kwijana twaravyize abafite bya bitabo ngira ngo baragiye baravyiga nuwaguca usamara arigiye wabwabuye kwikingiza n'ubundi agaca gusukamo za ndwara zo mu bihimba vy'irondoroka kandi ubu murazi ko usanga ari nyinshi ahubwo rero nawe niyo abaje mubarira uti jewe nkorako ambara agashuka kandi ukamuraba neza ko yakambaye neza cyane muravyumvaga bene wacu ntakwijajara ejo wewe agushirira mu ngorane wewe aguma yibwira atangorane nasubira kukwimura none wico gitego uzogikura ejo wicaye ku ntore uzoronka ivyo 10,000 vyo kusonesha ugaca no gute twike bukebene wacu murakoze tugire buno jewe nzikubitanira nta ngorane bwakibagirwa umugera akibagirwa indwara zifatana n'ubyirondoro sibyo uburyo si byiza yuko uwo muye wese umubiri ugutsitayeho gatonya ati twende tu sibyo nimwagenda bashobora kuba wari muzima umaze kuba uri muzima mugahura n'uwo muntu ntanda gutera n'ibyo kubera usanzwe ukigiye none urakigiye umugero za zindi ndwara zifata zirondoka bivaye n'ukuntu ubona abantu benshi bashobora kubona kanseri y'igitereko uzobyikigiye numva rero avuze ikintu gikomeye cyane jewe kiye numva umuriro urumvye mu mutima n'abati sinovyigumizaho iryo jambo mwese mwitware ku muzirikane nawe uri ku buryo ntuzabona uwo wese sibyo umubiri ukakwangira ushaka ko bidashoboka ibuka kawucaduruga agakingirizo sibyo rero sibyo kuko niwagenda uko utambaye traction ikibanza kizogaruka hehe iwawe tubyumva ko sawa ko ijisho ry'uno munsi inzi yo benshi narabonye batatu akazina k'iwanje banyita Ndagijimana Sideriya nje mva muri zone Gasogwe komine Gasogwe n'umutumba w'Igikwiye nahora ngenda muhira nkicara nkiyumvira ati none Burundi bweje yaje mu Gikwiye gusa byinshi twagabanye nta muntu yorindira kuri dodaro